Queen waramaze kumwirukana ahubwo gusa uri kushaka uduhisheyishe andi nitubeshanye cyanye ngo tuze turabesha abantu duhenda abafana shaka utubwize ukuri kandi umbwize ukuri hama tumenye ico Queen wamuhoye cyanye umbwire ko Queen SK aracari muri ACTV ivyo gusa yarafise akamaro kameze gute Queen n'umukobwa nakunda n'umukobwa yitonda n'umukobwa yarafise bidi canke ishaka ryo gukora akazi yaragakorana umwete gute gusa umwirukana Queen arabura amahoro kubona umenga abuze ikintu kinini nya mu buzima bwiwiwe ivyo ravyibuka ndavyibuka cyane gose kiwewe ivyo bintu utwovyibuka hama ucufata ndavuze n'ukuntu bisigura kuko vraiment andi kuri wanasema kwa hivi ukificha moshi nyumba itaungua na ubika akariro mu gashambara ndacakira neza nibi bitagenze neza twizere yuko bigiye kubandanya bien Kipaji mvuwe nanyesha baba ngoya kwanza ngoya ndagusavye shaka utubwire oya minijirumia man Kipaji Queen na Andi barafise ikiganiro bakoranye kirimo inyishu zose naco nshaka kumva sawa ico kiganiro je naco nshaka kumva gusa aracari muri ACTV canke twaramwirukanye kibazo cha office inyishu zawe merci beaucoup Kipaji office inyishu zawe sikia kwanza office inyishu shaka baguhe STV every story matters. Bakunzi ba STV murabomeze bien je meze fresh nkuko mubizi ni wa musore wanyu abasha gukora byinshi bigiye bitandukanye reka rero abayikaze kuri STV nongera ndabashimira mwebwe mwese abafana ibihumbi 17,700 dufise kano kanya mukora byinshi kugira ngo twe dutere imbere mukora byinshi kugira ngo mutwereke ko mudushigikiye kandi mubana natwe kwa hali yote tumaze iminsi mu Bujumbura kubaba mu Burundi barabizi Bujumbura arakavura kenshi cyane baba hanze sinzi ariko naho ndavyumva yuko bitameze fresh ariko rero turagerageza n'ubu murabona ikirere gisa neza hamwe n'ikiganiro cyoherera hagati muze kubitahura nimuze kubona umudugu uri nyuma yacu ngo ni gwacu twitije twabaye buhakoreye gusikiganira ariko abana bene data ni bamwe mu bantu bashigikiye akazi ka twabonye umengo dukoreye ngaho biraza kugiye kubera akarere k'imvura gasa nabi ko mwene umuduga tubamenyeshe yuko yaje avuga ati banza mukore muhezi hari abantu rero batahura akazi kacu kandi bakumva yuko badushigikiye ndi kumwe na Kipaji muramuzi cyane Kipaji rero numwe mu basore bafise utugeso twinshi ariko tumwe baduhevye numuhungu muto umuhungu umwe mu bantu bari hafi yanje cyangwa turi hafi cyane turakuze kuba turi kumwe cyane ariko ndamwifuriza iterambere ndiza ko nawe ariko ari nyifuriza no munsi reje namuhamagaye ngo tuyage bibiri cyangwa bitatu vipi bro hamamba nje kwanza kubaramusa abakunzi ba ACTV n'abakunzi ba Kipaji comedy ndabaramukije hama nainda bakumbuye cyane dufise iminota 10 yonyene yo kuyaga ariko ndashaka kwanza umbwire maisha vipi andi nitubeshanye cyanye ngo tuze turabesha abantu duhenda abafana shaka utubwize ukuri kandi umbwize ukuri hama tumenye ico Queen wamuhoye cyanye umbwire ko Queen SK aracari muri ACTV ivyo gusa ivyo byakuza igaje nije shaka ko tuyaga ivyo bindi bibazo ifuki tubiyaca kwanza oya kuko mu gihe jewe nta kuntu Queen wombwira ko wamaze kumukura muri ACTV SK andi oya nibisona je sindavyumva Queen baramwirukanye none Queen none ushaka uduhende none nibizwe Queen nibizwe ko wamaze kumwirukana ahubwo utubwize ukuri nimba utaramwirukana utubwire ko Queen akiri muri ACTV canke Queen wamaze kumwirukana kuko ibuka Queen akamaro kiwe muri ACTV yarafise akamaro kameze gute Queen n'umukobwa nakunda n'umukobwa yitonda n'umukobwa yarafise bidi canke ishaka ryo gukora akazi yaragakorana umwete gute gusa umwirukana Queen none Kipaji uribaza yuko wewe jewe Queen ndamukoresha wewe umubona uko wibaza ko ari nde ubona undi ko akora cyane ndazi kumukoresha ariko uyibuke umuntu nawe yo gukorera akakosa gato ukibuka bijya byiza byinshi yagukoreye hama bijya byiza bize guhanagura agakosa gato uribuka umunsi wagize ikibazo uravyibuka sana eske umuntu yakubaye hafi muri yajya magogwa aratakamba ararira Manje bubona nawasavye imana ariko arabara
arabura amahoro kubona umenga abuze ikintu kinini nya mu buzima bwiwiwe. Ibyo uravyibuka? Ndavyibuka cyane gose. Ki wewe ibyo bintu utwovyibuka hama ucufata ndavuze n'ukuntu bisigura kuko vraiment andi ubu kuri ikibazo kimwe uri kurihuta none uri siri kwine baramwirukanye mu kazi. Andi je ndi siri kuko kwine ibintu vyiwe byose biriko biramenyekana kandi uko ndabibona etape par etape kwine waramaze kumwirukana ahubwo gusa uri kushaka uduhisheyishe wanasema kwa hivi ukificha moshi nyumba itaungua. Na ubika akariro mu gashambara nibibaho. Iwe tubwiza ukuri nk'abafana nkatwebwe abakunzi biwe kwine vraiment utubwire ukuntu bimeze bya kwine aracyari muri ACTV canke kwine waramwirukanye canke eske koma. Kipaji kare tuyaga ibindi je twagutahuye ntaco ariko je nshaka kumenya kwanza ku kazi bimeze gute muri S comedy mu maisha binaenda. Andi unyishuye ico kibazo mbo ubuzima urabona ko tubayeho tumeze neza turabayeho ubuzima buriko burabandanya ariko ikintu nyamukuru canke ikintu kinini je novuga ko jewe canje kinzanye ngaha anyi sivyo ushaka kumbwira. Oya ahubwo je nari mfise iji wanje nari nshaka kukubwira kuko ni ibintu byambabaje kwine n'umuntu yambaye hafi na jewe azokora neza babakobwa bawe nabo babakobwa irindira turakwingize basi gusavye ureke kurira Kipaji ndagusavye uregane n'ivyo bintu si wereka dad tafuta bajaji mandondera bajaji tugende. Mu gihe nari mu bintu bibi mu gihe nari mfise ubuzima bubi mu gihe ibintu byose nararonse amagorwa na kwine niko nja gusaba akazi kwine baramukubita kubera jewe turese n'ivyo kwine yari umuntu mwiza yari umuntu yumva kandi yitaho amugacumbwira ko kwine nibishoboka kandi kimwe gusa wegerageza uraba ukuntu kwine umusubiza muri ACTV hama asubire gukora nk'umukozi nk'abandi. None wamuhoye tubwire basi impamvu yatumye umuhora kwine umwirukana. Turi kuri kamera abafana bose ba ACTV bari ngaha abafana ba kwine bose bari ngaha n'abafana banje bari ngaha. Yo rero Kipaji je ndibaza yuko je ndi umuntu ibintu byanje byose ndabitwara bukebuke urumva iyo ntarapanga kuvuga ikintu birangora kukivuga ariko Queen ndamukunda nanje nkuko namwe mu mukunda. Queen ni umukozi mwiza. Queen yari umukozi mwiza cyane. Queen akuba hafi kweli Queen yaranyubaha. Wawe andi warazwe wagenze kure. Queen yaranyubaha. Queen bon mu buzima busanzwe hari n'abantu benshi batwihenda ko ngo twaba dukundanye ariko urabona iyo umuntu wamufashije mu buzima nawe abakwiye kugushimira sivyo. Ndizera byinshi yabikora kuko yarazi aho twavanye nawe aho twamukuye nawe turafise icyo twamumariye arafise icyo yatumariye arafise icyo yabamariye abakunzi ba STV. Twe ku ruhande rwacu turashima ibikorwa byose n'ibihe twamaranye ariko kandi turizera yuko ibihe byose azobamwo tuzomushigikira ibihe byose arimwo tuzobana nawe ariko kandi turamukeza tukanamushimira mu bihe byinshi twamaranye. Queen yashitse muri STV mu kwezi kwindwi yatangiye gukora neza na neza tariki 20 z'ukwezi 22 z'ukwezi kwindwi uno munsi turi itariki 16 z'ukwezi kwa 11 2021 ariko yatanguye itariki 22 z'ukwezi kwindwi umwaka wa 2021 ni kuvuga afise uno mwanya tuvugana afise umwaka n'amezi 3 n'imisi hejuru n'amezi 3 n'imisi 20 n'ingahe ariko aregereza umwaka n'amezi 4 ni kuvuga yuko ico gihe ni kinini muri ko murakorana n'umuntu muca muri byinshi ariko rero je Kipaji nta byinshi akuvuga kuri ico kintu ndibaza nta byinshi akubivuga ko kweri. Okay, merci. Ndibaza ko abantu bavyumvise ukuntu yatubwiye ariko jewe sindanyugwa bien kuko jewe shaka ushire ku mazinda canke umumurize wambajije SK urabizi neza ko Queen twamaze kumwirukana muri ACTV.
mbo novuga ko iryo nibanga giwawe ariko ni ibintu biriko biraseruka kandi ni ibintu biriko biribonekeza kandi ni ibintu biriko bigaragara. Nanje nshaka ndakubaza ikibazo hama unyishure abantu bose baca bamenya ko eske ni vyiza canke si vyiza. Queen aracari muri ACTV canke Queen nakibarizwa muri ACTV? Tubimenye gusa ico kibazo nico nshaka kumenya nabandi batumvirize bumvirize kuri ico kibazo. Point 3. Kipaji. Queen ni umukozi mwiza. Queen yari umukozi mwiza. Ivyo je ndibaza ko bikwiye. Ariko ni wanyishyura ikibazo. Kano kanya ndumva ko biriko birangora cyane ariko oya none wowe wambajije ese urabizi neza ko bamwirukanye? Nanjye ndakubajije nshaka unshire ku mazinda unyemeze aracari muri yasi biragoye kuvuga. Iyo umuntu ari mu kazi bashobora kuvuga mbo jewe umuntu ari mu kazi canke naramwirukanye. Mbo nutubwire basi izo mpamvu zatumye ariko tumenye ko ari mu kazi canke nakiri mu kazi. Nico kibazo gusa nshaka kumenya. Nabindi umbwiye ko ari mwiza turamuzi naje ndazi ko ofisi umutima mwiza yari umukobwa akora kandi yitaho akazi yari umuntu atahura kumvira. Ariko kumenya rero aracyari muri ACTV canke yaramaze kuva muri ACTV ubu abarizwa he? Ico nizera cyangwa ico ntahura ndakwishure inyishu yawe ikiganiro kice kirangira sivyo? Nico tushaka kumenya bega si jewe nyine turi benshi turabana isinzi turiko turumviriza bariko baratwumviriza hama ico ushaka kudushikiriza we nyishyura ikibazo nakubajije hamuzobugize neza hama dutahure hama tuvyemeranye ko ikiganiro kice kirangira basi. Vraiment umbwije ukuri ikiganiro tukirangiza kandi n'abantu bose bazoba bamaze kunyugwa n'ikibazo nabajije n'inyishu watanze. Wambajije ati mu ijambo rimwe Queen aracari muri STV cyangwa abarizwa he? Nuko onya vraiment sinorenza. Nyishu je no guha kuri no mwanya mfitiye ubushobozi niyi. Muri make Queen mu ijambo rimwe Queen turafise ikiganiro twakoranye nico kirimwe nyishu zose. Ndafise ikiganiro nakoranye na Queen nico kirimwo inyishu zose z'ivyo bibazo no kubafana bafise ivyo bariko bariyumvira. Inyishu zose niho ziri kandi je ndibaza yuko tworangiza ikiganiro wakoze kutwitaba canke ko kwicarana natwe abana klima hasa n'imvura. Je ndibaza ko ikiganiro kirahagarika ngaho. Mu bisanzwe sindagutahura. Uranyishuye canke urambwiye? Hariho kuri make ndasubiyemo neza Kipaji. Queen ndafise ikiganiro twakoranye nawe. Umunsi nzogipostinga inyishu zose niho zizoba ziri. Inyishu z'ivyo bibazo byose mufise mwebwe n'abafana bose. Andi jewe sinshaka kumenda kandi jewe ikibazo na canje kinzanye ngaha anye cari ico kandi uva ngaha anye ucishuye imbere y'abafana kuko uri kushaka kuncisha irya no hino je nshaka wishure ikibazo nakubajije gusa nabindi aracari muri ACTV canke waramwirukanye. Ndibaza Kipaji nakwishuye kandi wakoze cyane. Merci beaucoup STV twabanye bien twizeye ko ikiganiro cyacu mwacakiriye neza aho bitagenze neza ndacakira neza nibi bitagenze neza twizere yuko bigiye kubandanya bien Kipaji mvuwe nanyesha baba ngoya kwanza ngoya ndagusavye shaka utubwire oya minirumia man je nababaye kweri kubona je ndakubwiye kandi ndiko ndabivugira nga anye ndakubaha urabizi ndakuba ariko nakuntu je mbona umenga uri gukora ibintu nturaba umuntu afise akazoza mu kazi. Queen n'umuntu afise akazoza mu kazi. Queen n'umuntu yitanga n'umuntu yakora. Eske gute wowe ushobora kumbwira ko uri kuramoya moya sindi umwana nabariko baratwumviriza sabana barakuze. Rero nshaka utubwize ukuri. Eske yaramaze kuva muri ACTV canke waramwirukanye kwishura birakunaniye canke? Kipaji Queen na Andi barafise ikiganiro bakoranye kirimo inyishu zose. Naco nshaka kumva. Sawa ico kiganiro je naco nshaka kumva je nshaka kumva gusa aracari muri ACTV canke twaramwirukanye. Kibazo cha office inyishu zawe. Merci beaucoup Kipaji. Office inyishu zawe sikia kwanza. Office inyishu shaka baguhe. Nukuri ngaha sishobora kwishura ivyo shaka. None kugute utokwishura ivyo shaka kandi ari kibazo canzanye. Mbega je naje ngaha kugira ngo unyishure. Naje kwanza bitwiye. No, ishura kwanza y'abantu ishura kwanza umviriza gatoya wasi vyiza umviriza gato tutahurane ishuri imbere y'abantu umvikane kwanza inyishu ngiyi inyishu z'ibibazo vyawe
naramaze kuzivuga mu kiganiro cyangwa turafise ikiganiro kitanga umuco wose. Ico kiganiro rero wait and see, wewe n'abafana bose murindire gisohoke hanyuma ukuri mukumenye, sivyo? Ahari akiri muri STV uzobimenya, atakiriyo muzobimenya. Jewe nawe nico twikoraniye ikiganiro. Sindaguhejeje yaho ndakubwije ukuri, we itonde vuba nitwakire kura muzokibona. Andi ariko umenye ko atari vyiza ico kiganiro mwakoze, nimba mwaragikoze nimuzobe mwavuze ko Queen mwamwirukanye muri ACTV. Je kuko nta kuntu wokura umukobwa w'umuhizi mu kazi hama none ngaho onye waburi kugukora gute. Ico kiganiro ndakubwiza ukuri ndafise impamvu cyaraheze cyarakozwe kukirekurara biko birantera ubwoba cyane, kuko ni kiganiro nizeye ko abafana bafise ukundi bazocakira, ariko tuzovyakira tuko tuzobisanga bafise ukuntu bazovyakira. Gishobora kubaryohera cyane canke kikabababaza. Ikintu cyose kigira ibintu bibiri, bivana n'umuntu uko yacakiriye. Umuntu ashobora gucakira neza cyangwa agacakira nabi, sivyo? None Kipaji tuzosubira, sivyo? None dushimira abakunzi ba STV, twicare kwanza batubone neza, twari twagumutse. STV turabashimiye cyane, twongera tubizeza yuko ibintu Kipaji abajije uyu munsi muzobironkera inyishu. Wait and see, turindirane hamwe. Ariko ico kiganiro Kipaji ndacafise ubwoba bwo kukirekura kweli. Oya Andi, kiganiro nakoranye na Queen ndafise ubwoba TV. Bakunzi ba ACTV, nshaka ko munyumviriza kandi mwese musige amakomanteri ico mushaka ko kiba kwa Queen canke ico mushaka kuzobona kuri ivyo bintu yavuze ko yafashe bavuganye na Queen. Hama jewe ico nyamukuru shaka ko Queen agaruka muri ACTV hama atangure gukora, kuko yari umukozi mwiza. Hama ndabashimire cyane, twitege ivyo bintu atubwiye, kuko nitwoguma duharira cyane nta nyishu yavyo. Turindire iyo nyishu iri mu nzira iri kiraza, hama nizere yuko ikibazo nakubajije uzocishura nkuko nakikubajije muri ico kiganiro. Abafana bacu reka tubahe 5, ariko na Kipaji twicaranye uko bigenze kose vyagenze bien, tuguhe 5 hama bigende fresh, twizeye ko bizogenda bien. Bongo asante sana nawe. Merci beaucoup STV ku kanya kenshi mwaduteze ibintu byose, twizeye ko byagenze neza. Tushimire n'umuntu yatwihanganiye dukorera inyuma y'umuduga wiwe, yaruwo kugenda ariko aravuga ati muraba urwaruka rw'u Burundi mukora byinshi bigiye bitandukanye, reka nitwoba maramaza. Tumushimire cyane. Merci beaucoup. STV, every story matters.